cyane famintware bashwaye hano muri komine yacu nziza ya Gahombo. Tubakomera amashyi tukuza amaboko hejuru, tubakomera amashyi menshi cyane. Turi n'akanyamuneza ntangere ko gushika muri iyi komine ndetse no muri iri rerero ry'imfuvyi kugira ngo twirabire ubuzima aba bana babayemo. Twari twarumvise inkuru batubarira ko ngaha hariho abana b'imfuvyi, hariho abantu bitanga mu kugira ngo urugwaruka Burundi bw'ejo barufashe kugira ngo barutegurire kazoza. Natwe kubera icivugo cacu ni amahoro, ugushigikirana, iterambere, duca turavuga rero ati muri ico civugo cacu reka dushike muri iri rerero ry'imfuvyi kugira ngo turabe bano bana ingene babayeho. Twebwe turanezerewe cyane ntangere. Imana iguma itwereka ko idukunda, iguma itwereka yuko ishyigikiye iki gikorwa cyo gufasha abana bagize ingorane. Turayikengurukiye cyane, nimumfashe tuyongera amashyi menshi. Turaje kubatera intege ko ibikorwa mukora tubizi kandi tubishigikiye. Twaje kubatera intege kugira ngo mwihangane, ujya kurera abana nk'aba nibanga ritoroshe, ni bimwe mwatubwiye ko ari umuhamagaro w'Imana mwaronse. Twarabona abana bavuka ba nyina babo bagaca bitaba Imana, tukabona nk'abana kuri babagendana batwara amata mu gacupa ka primusi gasigaye amata sanapere n'icyatsi kibisi, ugasanga bagendana umwanana hariho basuka kutwo duta banywesha abana. Tukabona yuko ari ikibazo mu ngo, hari amarira menshi, umushinga ntaho asigaranye urwo ruyoya ukamenga yokomoka. Twebwe rero nuko twisunga Bikira Mariya umugabekazi w'Ikana yasabiye umupfinyu abari bakehaniwe bari mu rubanza rw'ubugeni, hanyuma umupfinyu gakeha akabavugira bakaronka umupfinyu bagaheza bakanezerwa. Uwo muvyeyi rero twisunga nawene atwama hafi, kuko kurera uruyoya nkuko mwabivuze si coroshe. Natwe tuzobasabira kugira ngo Imana ibashoboze kwihangana muri ibi bikorwa yabahamagariye. Turabashimiye cyane cyane rwose. Ni umuhamagaro kuko ibanga nk'iri si uwo ari we wese ajyadukamwo. Muri ubu butumwa dukora turabugiramo nyene mw'ingorane, ariko tukihangana ko twemera Imana tukayizigira. Twebwe twakoze iki gikorwa ata buryo dufise bwa cane, ariko twabigize mu kwemera no mu kwizigira Imana, kuko Bikira Mariya yavuze umumarayika amubwiye yuko azosama inda akabyara umwana w'Imana, akavuga ati ego, byose byararangutse. Na twebwe twaravuze ego, none n'ubu kuva ico gihe murabona ko ubutumwa tubandanya tutarabuheba. Turanabemereye yuko n'ubundi munsi tuzohaca ego canke tukabwira abandi ati igahombo hariho irerero ry'imfuvyi, murahaca umunsi mwatsitaye ikintu mubarengereze n'ijoro rimwe. Ico tuzobikora. Bane aba bavyeyi banyu Imana yabahaye murabagamburukira, muborohere muri byose, ego nabo bazobashikana kure.
mukunde ishure, mukunde ibikorwa, mugamburuke muri byose kuko Imana yarabahaye abavyeyi. Hariho abana barara kwibarabara bukira bugaca, ariko mwebwe muraronka aho murara, muraronka ababitaho ku munsi ku munsi. Ndabasavye rero muze mububahe, mubagamburukire, nabo bazobabera abavyeyi.